Leta y'u Burundi irashimishwa n'umwimbu w'ibigori, umuceri n'ibiharage wabonetse mu gihugu cose mw'irima ry'agatasi. Nkuko yabishikirije mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa munani Ruhuma umwaka wa 2021, Deogide Rurema, umushikiranganji w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, yamenyesheje ko uwo mwimbu wabonetse kubera ifumbire leta yaronkeje abanyagihugu ku gihe no ku giciro kitavuna. Akabandanya amenyesha ko n'utundi twigoro tugiye gukorwa kugira ngo n'iririma ry'impeshi rigiye kuza rize rigende neza. Harakenewe utwigoro tudasanzwe kugira ifumbire n'imbuto biboneke ku rugero rushimishije. Ku bijanye n'ifumbire, gushika ubu amatoni ibihumbi 22,122 n'ibice 95 n'ishwagara yo mu mirima 8,506 n'ibice 4 nivyo vyategekanijwe guhabwa abarimyi, nabo bakaba bamaze kuriha avansi y'amatoni 28,387 n'ibice 725 kw'ifumbire. Kwishwagara naho barihiye vansi amatoni 6,525 n'ibice 550. Twovuga ko ifumbire yamaze kurihwa vansi mu gihugu cose kandi imaze kuja hagati mu gihugu igera ku bice 77 n'ibice 93 y'ifumbire. Ishwagara yo mu mirima nayo ibice 134 n'ibice 47. Ku bijanye n'imbuto, mu ntumbero yo kwitegurira neza iririma no gukinga ubukene bw'imbuto bwama bwibonekeje, ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwarasabye abarimyi bipfuza kugwiza imbuto kwiyandikisha mu biro bijejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije byo mu ntara, n'inama irakogwa kugira tumenye neza abagwizambuto bo mu gihugu cose. Ku makenga yashikirijwe ko iyo umwimbu ubaye mwinshi abadandaza baca bawurangura ku mahera make hanyuma bakazowudandaza ku nyungu y'umurengera, umushikiranganji amenyesha ko ico kibazo leta igiye kugifata mu minwe. Mu gihe umwimbu turiko turawusarura mw'iyera ry'umwimbu uba ari mwinshi, ugasanga abarundi bavuga ngo barawuterateranwa, abadandaza rero bagaca bahacokerera, ugasanga bapfukamye mu nda abenegihugu. Ibiraya ugasanga biri ku 2,000, ku 5,000, no ku bindi biterwa nuko nyene. Ku buryo rero twabonye yuko aba bantu baza hagati na hagati bita ba intermediaire cyangwa abadandaza nibo bunguka kurusha umwenegihugu. Umwenegihugu yashizemo amahera, umwenegihugu yabizuguya, yiriwe hariya mu mirima, imvura imukubita, izuba rimukubita, mugabo ugasanga arimbuye atashe zirayoye. Muca mwumva rero ingingo leta yafashe yuko igiye guhagararira umwenegihugu. Ubu twaramaze kubona ku bigori kugira ngo uronke ikiro c'ibigori ukirime ukironke ntushiramwo amahera ari munsi y'550. Ico gituma twaciye tuvuga tuti umwenegihugu nawe ahungukire, ntihagire umudandaza aza kumugurira ico kiro c'ibigori ku mahera ari munsi y'680. Aro turiko hariho umugwi wamaho washizweho uhurikiwemo nabo mu bushikiranganji bw'ubudandaji, ikiga ca leta, uburimyi n'ubworozi, imigenderanire n'ibindi bihugu, intwaro yo hagati, bagiye kuzoca baza baricara igihe cose baraba ati mbega iki gihe cirima ikiro c'iki giterwa carimwe kurangaye, mu gifaransa le coût de production. Baca bashinga ati umwenegihugu ntashobora kuronka
kukigurisha ku mahera ari munsi yaya. Deogide Rurema umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yahaye kandi umuco abagifise amakenga ku ifumbire fomi rihingurirwa mu Burundi. Nagira ngo mu bitegere kandi muzoza kubyigisha mubyigishe n'abenegihugu. Iyi fumbire fomi murumva ko tutavuga ko ari ifumbire y'ikizungu, ni ifumbire ivanze. Ni ukuvuga harimo 50 ibice 50 kwijana bya ya fumbire twari dusanzwe tuzi y'ikizungu, hagaca haba ibindi bice 50 byajya amase y'inka. Ni ukuvuga ifumbire y'ikirundi. Naco gituma mubona hari ubudasa kuko bwa mbere twahanura yuko uvanga ifumbire y'ikizungu mukavanga n'ifumbire y'ikirundi. Kubera iki? Ifumbire y'ikizungu igitegwa cafata bijya byunyunyu birimwo byoroshe, hanyuma mugabo ifumbire y'ikizungu igenda ititura isi ikayigira kumbure nk'urubuye cangwe ikonona ubunyabuzima buri mu ivu cangwe mu isi. Ijya fumbire y'ikirundi cikora iza kugarukana uburinganire cangwe uburyohe bw'isi na twa dukoko dutuma isi hema, gutyo n'igitego uteka igahema, imizi igahema ikagaruka. Turiko turiyumvira tuti igihe tuzoshikana urugero rwa 70 canke rwa 80 kwijana y'ifumbire ya fomi, sinzi ko murajayo ngo murabe ingene bayikora, hama tugashikana nko ku bice 30 by'ifumbire tukamanura gushika ku 30 ifumbire y'ikizungu. No kuvuga ry'amase ntazoba gikenewe gukoreshwa mu mirimo. Birumvikana neza.